Bakunzi bimbonesha kure Peace International TV, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze kuri ca kiganiro mukunda cyane dufungura ibereye kandi bikwiriye. Mugiye kugishikirizwa na J Claude niyimbeshaho, umuhinga yanonosoye ivy'ingaburo ibereye, nkaba n'umushakashatsi mu bijanye no guteka no guhingura ibifungwa bikagumana ivyubaka umubiri bikwiriye. Mu kiganiro dufungura ibereye kandi bikwiriye, uno munsi twumva turabire hamwe ko dukora isupu. Iyo supu akaba ari isupu tuvuga ko ihinguwe mu buryo atakintu na kimwe kiva mu bikoko canke mu mafi kijamo. Ni isupu ikozwe mu mata y'isoya. Aya mata y'isoya arumye, na mata y'ifu arimo ndemamubiri nyinshi cyane kandi ishobora kwinjira mu mubiri n'ingoga gusuma mbere amata y'amazi. Aya mata y'ifu arimo ndemamubiri nyinshi. Tuca twongeramwo beurre d'arachide, n'amavuta akozwe mu biyoba atakindi kintu congewemwo. Amata y'ibiyoba byonyene byahinguwe ku buryo amavuta, ibinure, ndemamubiri ziboneka mu biyoba ziboneka zikwiriye hama, kandi bikaba birimo ntanganguvu nyinshi cyane umubiri ukeneye, ku buryo umuntu akeneye kunywa agasupu mu gitondo, arakeneye ndemamubiri, arakeneye ntanganguvu, arakeneye insanganyangaburo, amavitamine n'ivyunyunyu abironke bikwiriye. Hama kandi ikindi twongeramwo muri iyi supu turongeramwo epinari. Nkuko ivyigwa vyerekana, epinari ni ifungurwa kirimo vitamine C nyinshi, akaba harimo magnesium, akaba harimo vitamine A ni nke cane, ariko harimo ivyunyunyu bijya binyuzi bita les fibres alimentaires byinshi cyane umubiri ukeneye. Mbere akaba ari ubwoko bw'imboga bwiza cyane bufasha mu gukinya indwara zitandukanye, nko kubakenyezeho. Ivyigwa birerekana neza ko epinari ishobora kubafasha kubakingira gutakaza amaraso menshi mu bihe byabo byo gutinya nka canke kubabara mu kiziba c'inda mu gihe ari mu bihe vyiwe. Ndetse kandi akaba ari n'imboga zifasha cyane mu kugabanya ibinure, kubera ko harimo les antioxidants, indemamubiri zo mu bita antioxidants nyinshi cyane. Turongeramo kandi n'aya mapwaro, turashiramo seleri, turashiramo ikaroti, tukongeramo n'ibiraya hamwe n'amavuta, turashiramo n'umunyu. Uko tubikora rero tugira tubikore kugira ngo dushobore gukuramo isupu nziza cyane ishobora kugira akamaro umubiri w'umuntu. Muri isupu kandi turashiramo na tungurusumu ifitiye akamaro umubiri, kuko harimo ibyo bita arisine, n'ubwoko bw'intungamubiri zo mu mugwi bita antioxidants ziha inguvu abasirikare b'umubiri, kandi bigatuma umubiri w'umuntu ukora neza. Muri make iyi supu ibirimo ndemamubiri zikwiriye. Uretse ndemamubiri haba harimo ntanganguvu ikwiriye. Uretse ivyo haba harimo amavitamine n'ivyunyunyu umubiri ukeneye bitandukanye kandi biri ku rugero rumwe bikwiriye. Kandi ugitegurwa ni ku buryo umuntu ayihereje ishobora kumuronsa ubuzima, akaronka inguvu zikwiye zo gukora. Ari naco gituma wifuza iyi supu ikozwe muri ubu buryo agira komande, tukaca tuyimuhereza mu buryo bwihuta mu mwanya muto cyane bimushikiye, kandi ikoze neza, itunganije neza ku buryo atangura ibikorwa, atangura akazi yafunguye. Kuko izi ndwara bita ko zidakira ziriko zibangamira abantu kutamenya, kubera gufungura ibikwiriye. Ibifungurwa biba bikwiriye, biba bikoze ku rugero, biba bikozwe mu buhinga budasanzwe, birakinga, bafise ubushobozi bwo gukinga izi ndwara zivugwa ntizikire, maladie chronique. Ibyo rero iyi supu irimwe mu bikinga izo ndwara, n'ubuzigwaye akaba ashobora kuyihereza, akaba umubiri w'ukaronka inguvu zikwiye zo gukora.
epinari muri ya mata byose nkabishyira hamwe byose ibikenewe muri iyi supu byose maze kubishyira mu isafuriya ngapfundikira nca ndindira iminota 10 kuko mu vyigwa biratwereka neza ko imboga nka epinari kizira kuziteka umwanya muremure urenga iminota 10 urengeje umwanya hari n'igihe bikenerwa ko uba munsi yawe ukagira nk'iminota 8 ariko ubu turakoresha iminota 10 kandi turizera neza ko intungamubiri ziri muri izi mboga ataho ziba zagiye ubundi bwoko amata y'isoya canke be n'ibindi twashizemo atari izi mboga byo naho bite ku mwanya muremure ntivyononekara ahubwo ko bimara umwanya muremure kumbabura ku muriro niko intungamubiri ziyongera ariko mboga kuzitetse umwanya muremure intungamubiri zirimo ca zitakara kugira ngo ntizitakare dukoresha iminota 15.